bakunze Imana ikunda mukayikundira, mwebwe mukunda kandi mugakundisha Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ngaka kakaya keza gahimbaye kabereye ko gusoma no kuzirikana kongera tukinovora ijambo ry'Imana. Y'uno munsi wa mbere w'Idominika ya 21 yo mu mwaka A rihuriranye n'umunsi mukuru w'umutumwa Bartolomeo, nayo riduha akaryo ko kuraba ingene natwe twoba beranda gerageje kuba abatumwa beza muri kino gihe turimwo. Kurundi bavuga bati umugabo ahimba amazi ayivomeye, ngo natwe rero twishikire kw'isoko uvome tamire ongere tamure w'iyo ngaburo y'umutima nyene. Nayo tuyisanga kurikira ijambo ryo mu gisuma ca mbere turisanga mu vyahishuriwe umutumwa Yohani igabane ca 21 ku karongo k'9b gushika ku karongo k'14. Izaburi yo kwitsa ijambo ry'Imana ni izaburi y'145 canke 144 bivanye n'igitabo muriko murakoresha. Inkuru nziza nayo iyo twashikirijwe n'umutumwa Yohani gabane ca mbere kuva ku karongo ka 45 gushika ku karongo ka 51. Yaga Mukama abasavyi bawe tuwuteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani. Jewe Yohani mbona umumarayika ambwira ati ngwino nkwere ku mugeni ari we w'umwagazi. Araheza mu vyiyumviro aranjana ku musozi munini kandi muremure, anyereka igisagara ceranda ca Yeruzalemu kimanuka kiva mw'ijuru ku Mana, kirimwo ubuninahazwa bw'Imana. Ubusayangane bwaco busa n'ubwibuye ry'akabuyenge ry'igiciro ntangere, nk'akabuyenge gaca ibibatsi kitwa yasipi. Cari gifise urugo runini kandi rurerure, ibirimba 12, n'iruhande y'ivyo birimba hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditswe ko ariyo mazina y'imiryango 12 y'Abanyisraeli. Mu buseruko ibirimba 3, mu buraruko ibirimba 3, mu bumanuko ibirimba 3, no mu burengero ibirimba 3 nyene. Urugo rw'igisagara rwari rufise amashimikiro 12, kuri yo handitswe ko amazina 12 y'abatumwa b'umwagazi. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Abakunzi bawe nibaririmbire ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Abakunzi bawe nibaririmbire ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Ivyo waremye Mukama nibigushemeze, abakunzi bawe nibaguhezagire, nibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, nibigane hose ubutwari bwawe. Abakunzi bawe nibaririmbire ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, kugira ngo bamenyeshe abantu ibitangaza wakoze n'ubuninahazwa buhimbaye bw'ubwami bwawe. Ubwami bwawe ni ubwami bw'intahava, ingoma yawe izohangama imyaka n'imyaka. Abakunzi bawe nibaririmbire ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Umukama aratunganye mu vyiyumviro vyiwe vyose, n'urukundo mu bikorwa vyiwe vyose, ntiyikumira abamwitura, yama hafi y'abamusaba mukuri. Abakunzi bawe nibaririmbire ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo uko twayishikirijwe na Yohani. Muri iyo minsi Filipo ahura na Natanayeli amubwira ati uwo musi yanditse avuga mu itegeko n'abahanuzi nabo nyene bakamuvuga, twamubonye ni Yezu mwene Yosefu
w'i Nazareti. Natanaeli nawe aramuhishura ati hari icyiza cova i Nazareti. Filipo amubwira ati ngo wirabire. Yezu abona Natanaeli aje amugana, amubwira ati nguyu umunyisirayeli w'ukuri azira ikinyoma. Natanaeli nawe aramubaza ati wamenyeye he? Yezu amubwira ati aho wari mu munsi y'umutenahe Filipo taranaguhamagara nakubonye. Natanaeli amubwira ati mwigisha, uri umwana w'Imana, uri umwami w'Isirayeli. Yezu asubizayo amubwira ati wemejwe nuko nakubwiye ndi nakubonye munsi y'umutenayi, hinge uzobona n'ibiruta ivyo. Arongera amubwira ati nukuri ndabibabwiye, muzobona ijuru ryuguruwe n'abamarayika b'Imana burira bongera bamanuka aho umwana w'umuntu ari. Twakirana urweze rutere imbundu kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bakunzi muzirankunzi, igihe cyose duhimbaza aberanda kama katubera akaryo keza ko kwibaza tuti mbega ko abandi babishoboye jewe kuki, ko naka na naka babaye aberanda jewe kuki. Benshi muri bo reka mbere n'abatumwa bari bafise utunenge, amagara make, ariko icabafashije kenshi cabatumye bashikira ubweranda ni ukugumana na Kristu, akaba ari we abahindura, bakamukurikira, bakamukorera, maze akaba ari we abagira beranda. Navyo byabaye kuri uyu mutumwa Bartolomeo bimbaza uyu munsi. Nawe nyene amagara make yarayabutse, yari umuntu agayana. Aho Filipo amubwiriye ati twabonye mwe Musa n'abahanuzi bavuga, icyo yikamaza ati hari i Nazareti hari icyiza covayo, ubundi ati twobiharira ko ngo wirabire. Yemeye araza kwa Yezu. Burya rero kuja kwa Yezu ni intambwe ya mbere yo gukira, intambwe ya mbere shimikiro yo kuba umweranda. Ko Yezu naho azi ibicumuro byacu, ntaca bidema ku butoke ngo turabe ribi cyangwa duhe kuducira urubanza cyangwa atwirukane. Naho nyine ntaciye amubwira ati aho wangaya nakumva ko nakubona, ahubwo amubwiye ijambo ryubaka mbere riremesha ati nguyu umunyisirayeli w'ukuri zira ikinyoma. Bartolomeo aratangaye, aherako arembera mwigisha, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Isirayeli. Kutukiza umutima uzira ubuti n'ubutindi, uyu Bartolomeo ari we Natanaeli yaturuka i Kana mu bugarire. Hari abasasanguzi bavuze ko yari umwe muri bamwe abagenzi bageze ubugeni. Korewe yagize ubugeni yaciye amutumira ngo aze mu rubanza rwiwe, mugabo ati urazanana n'ujya shobuja byaguma bigisha imbere uzanane na bagenzi bawe. Niho rero Yezu rero yari yatumiwe mu bugeni i Kana mu bugarire. Urazi ko Bikira Mariya batavuga ko bari bamutumiye, ariko urubanza yari aruzi. We aca aribwiriza agenda hariya agiye gufasha, ashikira aho kwita muri stoka gufasha ibikenewe byose hirya no hino. Cyo yabonye ko muvunyu waheze, araheza abibwira Yezu. Ariko rero ico cuko Bartolomeo yatumiwe mu bugeni canke cuko nawe nyene yagumanye na Yezu
icyo camugize mweranda conyene. Yamukurikiye nivyo, ariko akiri ku isi amaze gusubira kwa se Yezu Kristo, uyu Bartolomeo yaragiye kumumenyesha mu mahanga, mu bindi bihugu, mu Buhindi, muri Mesopotamiya no muri Armenia, ariho mbere yapfiriye. Bavuga yuko babanje kumubaga, bamukura uruhu, baje kumukura urukoba baca baramubamba, mu gusozera bamuciye umutwe. Bakunze mufise igikundiro n'igikuriro mu kuzirikana ubuzima bw'aberanda, igihambaye ni ukwiroresha ko natwe tukaraba ico twokuramwo. Uho nawe wogumya iki cyo gufasha kumweranda. Intege nke zacu ndizoduca inkokora k'Imana nsiduhora. Nanone bagira bati wohora imbwa uzutama yozimara zose, ariko sukwigumira mu nabi ngo ntaco. Abarundi barayamaze ngo mu kugaya inyama ziri ku mutwe w'ubundi ubanza gukandakanda iziri ku wawe. Byanyibukije umugabo yasanzwe agayana, naho nyene akaba yaracitse ukuboko, abonye mugenzi we yacitse ukuguru, agenda acumbagira asendeza agendera ku kabando. Aramwibwira ati wewe urabona ingene wacitse ukuguru ugenda uracumbagira nkaho novuza umuziki wa utambagura. Namubwira terekuje nacitse ukuguru, ariko numvugirize nkomera amashi urabe ko ntatamba. Nawabura ica yakomesha navuze ukuboko kumwe, Batoni Mutoni yahatotaye. Ikindi kirufasha kikanadutambutsa mu bweranda niki umutumwa Yohani amaze kuba umutama yahishuriwe ari mu izinga rya Patmos aho yarari. Nuko kubona ubuninahazwa bw'Imana navyo biradukaburira akaryo n'umwete utambuka tugana Imana, kamenya ko tudakurikiranya ringa kuyiririmbira atari guta ururimi, ko kugenda kwirinahaza mu nkuka y'imisa atari kuvuna amaguru, kuyikorera atari no guta amaboko. Ugasanga umuntu yava yihebura. Ubuninahaza bwayo Yohana yabubonye, ari nabwo wahavuye atubwira ko yabonye nka Yerusalemu imanuka iva mu ijuru. Aravuze ko hariho n'imiryango myinshi 12, akaba itatu nayo ikabiranga ubutatu bweranda, ariko ico gisagara kikaba cari cubatse ku mashimikiro 12, akaba ariko amazina y'abatumwa. Bisigura ko rero ekleziya yacu ishingiye ku batumwa, nayo idufasha gushikira ubweranda buca mu masakaramentu no mu zindi nyigisho idushikiriza. Iyo Bartolomeo rero mweranda natubere mu ngoro, ko asanzwe ari umuvunyi w'abagendagenda mu misozi, umuvunyi w'abayangayanga, w'abakora ibitabu, w'abashona impuzu, w'abarimyi, umuvunyi w'abakora umunyu, abarondera umunyu, abakora ibikate, umuvunyi w'abungere, umuvunyi w'abakora ibirato, akaba n'umuvunyi wabo bose bakora amaforomaje. Kandi baramwambaza iyo barwaye mu mutwe canke indwara z'urukoba. None rero natubere mu ngoro dushobore kuba abatumwa ba none aho turi no mu byo turimwo, ko ingezi bwo bireha n'akarezo k'imbenekiyaga aho gahambije, ariko tubishire mu rukundo rwinshi. Yezu tumukurikire, tume tumuhanze amaso, watwigirira beranda tushobore kuba beranda natwe naho amagara make tayaboze. Bartolomeo mweranda rero nadusabire umuhezagiro ubogaboga imigisha y'abatumwa ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen.